Mbahaye mwiriwe camwe mwaramutse bivana naho umwe wese aherereye, ariko bagenzi cyo bamenyesha nuko aka kadege twe twakisa kadege kari gukora ibara kari kujya abantu nabandi bakajya, ariko no kumenyesha yuko ibice byinshi bararibwa n'aka kadege. AKADEGE amazimisi abisigura, AKADEGE amazimisi abereka strategy z'uburyo mwoja amafaranga mwaka kadege, nabandi bagiye batandukanye bagenda babereka ngo koresha uku ngo shore ku mikiniyi ngo gwiza amafaranga uku, abandi nabo ngo rindira ngo sipwe ngo bonye uziro zibonetse ngo curinde imikini ngahe uce wongera ushore. Ariko AKADEGE gafise strategy nyinshi, gafise ubuhinga bwishi, gafise uburyo karemwemwo bwishi ku buryo wicaye ukiga nawe wavumbura ibindi bintu byiwawe byo kujya amafaranga. Hari ikindi kintu AKADEGE yavuze ngo kubashaka application ngo z'uburyo ngo wabona ngo amanota ahaza kugwira. Nshuti yenda kubwire ko ivyo bintu ntibinabaho, nanje ndabikubwiye ntibibaho. Hari benshi rero ko barabiba bavuga bati ngo fyonda ngaha ngo dukuri ngo hama ngo downloading application nguza kukwereka ubu amanota hanaza kugwira. Ariko ndavuga ati Imana ishimwe kuko batanyivye amafaranga. Ubundi bwobwo aba bantu bamwe n'abasuma, wewe ushobora kwinjira muri application yabo wayigeramwo ngo ushura amafaranga uko nuko AKADEGE bamumukurikirana. AKADEGE karabibira amasecret bijanye n'ibintu vy'AKADEGE kandi ababwizo kuri ku bintu by'ubusuma bishobora kuba. Reka nkwakanye video bintoye. AKADEGE arababwira ati ibi nibi birashoboka, ibi nibi ntibishoboka, kandi muze muramwumviza. Rero kuva aho tubone yuko AKADEGE afise strategy nyinshi, hateguwe application. Iyi application ko murayibona, iyi application ni ingenzi guys. Ikintu reki twishi ntidushaka kwiga. Nimba AKADEGE akakubwira ati je nabigenje uku nuko yabimaze mu gihe kinini, nimba kora ibyo waruze nakubwira ibi nuko yabikoze igihe kinini aravyiga bimara kugiye. Ariko rero akantu niyumviriye, akandi kantu abagenzi bacu biyumviye kandi nabo uraza kugakunda, gufata za miliyoni zawe ukaja kwigira AKADEGE ngo strategy washemo amafaranga yave. Na makosa akomeye cyane. Rero iyi application mubona ikintu igufasha. Iyi ni AKADEGE A100%. AKADEGE A100%. Rero AKADEGE nyene kameze, wewe urakinjiramo kaguha gukina, urumva kaguha gukina ku buntu. Wewe nyene ukoresha mu mutwe muri make wige uko ugiye gukora, nyene ugiye kuzurajya AKADEGE. Urumva ubukreye nawe ega bajya bavumbura ibi bakubwira ngo bigenze uku kandi babikora ukabona nivyo burya nabo baricaye bariga. Kandi AKADEGE kamaro kaza kukumarira kandi kakumara amaranga mutima. Nimwe byo vuga ngo ndahubutse. Kandi gastori gatoyi, hari umugenzi yambwiye ati jewe nashize 50. Chansanga imbuga isa neza ndagendagera mu miliyoni 3. Urumva miliyoni 3 haragera igihaza ibihe bibi, aragaruka muri 2, aragaruka muri 1 mu 500, arasora zamuka ngo miliyoni, agumana bwa bwonko vya vyumviro ngo araza gusubira ku miliyoni ziwe ngo 3 ngo zinarenge nkuko ari yabonye bwa mbere. AKADEGE naho gafise systeme zirenze. Uyu mutipe vyarangiye 0 za 3 miliyoni zose baziriye. Rero niyo mpamvu ya application yateguwe, wewe twandikiye ku nimero ngaho, hama umaze kubutwandikira tuguhe application uyinjiremwo, hama utangure kuyigisha. Ariko aho dufaranga duke turihwa igihumbi, ibihumbi 2 kugira baguhe point, baguhe izo frambu ariko za demo atari za originale. Ndababwiza ukuri, wewe wari ico gihumbi cawe bakaguha nka Emilio. Urumva bivana we n'urugero uriko, nyimba horokonisha ibihumbi 10, ibihumbi 70, ibihumbi 100, umuliyoni, miliyoni 20, bivana umwe ngene yahora amafaranga ahora kinisha. Amafaranga arajako ariko ya dematara ya originale, wewe warishe ico gihumbi gusa kugira we uje mu mukino. Urumva nta application zirubusa, wewe uje mu mukino wicare wige strategy z'ukuntu nawe uzurajya umuzungu wigishe wenyene. Niba hari akantu ubonye uvumbuye muri wewe, hamuheza ushoreye amafaranga handi usanzwe nyine ubetingira, nyimba ari 1xbet, nyimba ari bubet, nizo tumenye ngamwe gihugu cyacu Burundi zizwi. Uri mu mahanga nawe urazi iyo ukoresha mushore mu mafaranga, systeme wamaze kuyubakira we wayibonye uburyo uzura mujya, hama ubone gukorera amafaranga menshi.
n'ubundi izi systeme ntabwo zigoranye, ahubwo nuko tudashaka kwiga, nuko tudashaka kwicara ngo twige. Ubundi nivyo wenyendikiye kuri WhatsApp uri kurabona ngaho, hama umbwira ati shaka application ndayiguhe wishyire muri telefone yawe, hama ubone kugira ucinjira uraronka frambo za demo z'ubuntu zo gutangura gukina. Bivana we n'ingene ushaka gukina, ariko ubonye ushaka gukinisha menshi bivanye n'urugero uriko urariha ico gihumbi, uraja muri VIP urabona ahantu ugura, hama ibintu birangire, hama ubone nawe systeme z'ukuntu zoza urajya AKADEGE atankumanzi nimwe. Kandi ya subscribe rero, like una commenting, wirinda abantu bakubwira ngo uzobona umuntu azoguha application cyangwa systeme zikwereka ingene amanota aho kaza kugwira nta uzobona, bazobaye ko barakwiba. Rero wirinde. Subscribe, like, comment and share. Ndabakunda cyane.